Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, reka ndabaramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cy'uno munsi. Turigenekezo ya 14 kwezi n'ukw'icumi umwaka wa 2025. Reka ndamutsa cyane abadukurikirana bose aho baherereye, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari muri Congo, Uganda, Mozambique, South Africa n'ahandi henshi merereye muri Afrika. Tutibagiye abari Amerika, abari Europe, abari Aziya, reka mu mpande zine z'isi tubaramutse tubahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cy'uno munsi. Tugiye kuyaga byinshi, niyo mpamvu ubona yuko turi kumwe n'umusesanguzi tugiye kuyaga byinshi cyane ibiri kubera ku mirongo y'urugamba. Reka ntango ndamutse cyane umusesanguzi wacu. Bwana umusesanguzi, nizera yuko umeze neza. Ya, urakoze cyane bwana journaliste. Genda aho ashima Imana. Ego. Nazindukiye muri studio nganira na musesanguzi mwenza. Ego. Ubwo rero reka nongeye kuramutsa abadukurikirana kuko niwo muco wacu w'ikirundi. Yes. Kuramukanya umwanya ku mwanya ni byiza kugira ngo umenye amakuru hamwe n'abandi. Ego. Kera batubwira ngo kuramukanya iyo umuntu muramukije. Inyishu aguhaye gutuma ubona kari umuntu mwiza canke mubi. Yes. Ikindi kandi batubwira ngo kuramukanya burya bimara ubwoba. Turashobora kuba turiko turagenda ahantu mu kayira gatiye ubwoba, ndakuramukije gusa ukanyishura cyane numva bikora amahoro. No kubona umusesanguzi icyo tugiye kuganira uvuga ko atari bike, ahubwo ari byinshi cyane ubona yuko imigwano yasubiye kugwira. No munsi tuzaza kwibanda cyane aha muri Sud Kivu. Nyuma y'igihe kitari gito imigwano bisa nuko yimukiye muri Nord Kivu. Tiko turabona Sud Kivu naho imigwano yakabije. Bwana umusesanguzi, turaza gusimbira mu gace bitwa Kafurumai, ahantu harabera imigwano idasanzwe. Kafurumai bwana umusesanguzi, uraza kutubwira aho iherereye neza na neza, utubwire n'ingene ano ma operation adasanzwe ariko aragenda. Turaza gusimbira no muri Bibwe, aha ni muri Tetware Masisi. Tuba twasubiye muri Nord Kivu, naho hari bidasanzwe, hari byinshi kwero havugwa, hari bitero bidasanzwe, hari kurasana, hari guhangana bidasanzwe biriko birahabera. Turaza gusimbira no muri Kibati, novuga aho tuza gutangiraho tuvuge no kuganduka canke kubika. Kubika niho ubugipfa. Amatangazo yo kubika. Okay, amatangazo yo kuva ku rupfu. Kuko baza bamaze kubaziga kubura. Turaza kwateba gato kugira ngo dushobore kuhaganira byinshi kandi mubona yuko ari ibintu bitaravugwa ahantu henshi. Bwana umusesanguzi, ingingo nizike cyane tugiye kuyaga nko twayibemereye. Tuzoba dukoresha umwanya muto kugira ngo tubashe kubabwira byinshi mu biriko birabera ku mirongo y'urugamba. Karibu kandi twongere guhera ngaha muri Kafurumai ku birometero 4 gusa hafi y'ikibuga cya Kavumu, tubwire ibijanye n'ibiko birahabera. Urakoze cyane bwana journaliste. Ubwa mbere na mbere coco ico abantu bomenya nuko iyi Kafurumai yango twamatwe babwiye. Ego. Na gace kari ku birometero 4 gusa n'ikibuga c'indege ca Kavumu. Ego. Ni muri territoire ya Kabare. So aha hantu novuga ko zino nyeshamba z'u Rwanda niho zashize ama defense. Ego. Yo gukingira ikibuga c'indege ca Kavumu. Kabone ko mu ndwi iheze twarekanye yuko nka hamwe zino nyeshamba zogira amahirwe make zigatakaza iyi Kavumu. Basi na Bukavu tayari zo bibaciye umunsi Kavumu izogenda no munsi na Bukavu izobigiye. Ibi rero biriko biragaragara yuko abawazarendo bariko barasatira iyi Kavumu, kuko imigwano iramaze iminsi 3 hano muri uyu n'umunsi ugira gatatu hano muri Kafurumai. Kandi mu by'ukuri uravye uburyo abawazarendo bariko baragwana n'uburyo ntoreka kuvuga ko buri professionnel. D'abord ubu ntibakiri muri vya bindi bashika mu gace bagaca bafata ama selfie, bagaca bafata ama video ngo berekane yuko ariho bari. Aka gace ka Kafurumai uravye ingene information zasohotse z'intambara ziriko zirahabera, ntiwo kwibaza ko abawazendo bashoboye gusohora izo information. Ikindi kandi pardon, ibitangazamakuru byo hakurya Kanyaru novuga ko byatumbitse amazi mu kanwa. Ntibiriko biravuga. Byahotse. Bafashe amazi batumbika mu kanwa kugira ngo wana amazi batumbitse mu kanwa uvuze aca seseka. Byahoze kubera yuko igihe zijyanye shamba zataka hajya muri
iyi direction vers Shabunda muri hamwe yes muri Nzibira warabonye yuko ibitangazamakuru byaciva mu gacerere cyane gose biraturenza ugwamo barasemerera none ubuse ko batakivuga wapi operation Zaire na Nzibira Zahiranye na haro Kafurumaya hari umuriro uteye ubwoba kuva hirya yejo bona journaliste amakuru dufise twakuye hajya muri hano muri Kafurumaya bien sûr kubene igihugu bariho zarantour baremeza yuko ejo haje ikamyo za gisirikare zine zije gutora ibiziga by'abasirikare ba RDF baguye hajya muri Kafurumaya ariko izi ntambara ziko zibira hano muri Kafurumaya umenga nakamizwe n'ingoma ntiziriko ziravugwa kubera iki kubera yuko babona yuko barembye bageseye ku munsi wejo twarekanye yuko hajya muri bwa buce wazero ndafata ku munsi wa dimanche hari dimanche hano nyene muri Kabare nuko ntabwibuka neza bwa Combo voilà ni buce bune Combo ibintu nk'ibyo nyene nk'ibyo sivyo leta y'u Rwanda precipita abasirikare baza kuranforce baje n'ubwato bashikira muri Bukavu ntibigeze banaharigama na gato buru ku bwato burizwa amakamyo baca batanga amakuru yo kuyovya abantu bavuga ngo bamwe baciye baja kuri axe ya Kamanyora ngo abandi bagenda kuri axe ya Shabunda abandi ngo baja kuri axe ya Mwenga nayo shwi bose baciye barungikwa aha muri Kafurumaya bose barungitswe aha muri Kafurumaya kugwana na Wazalendo mugabo Wazalendo igumi bakoramwe akazi Wazalendo ifashijwe na FDNB noneho ijya coalition ya FRDC baguma babakoramwe akazi kandi kimya bukebuke atagwama so rero ku munsi wejo ko nabivuze niho izi nyeshamba zashobora gutwara ibiziga by'abari bamaze kuba ku mirongo y'urugamba kabone ko bari benshi kuko barinze bazana ikamyo zine urumva ko bari bageseye magingo rero tuko turavugana umuriro uracari wose hano muri Kafurumaya umuriro uracari wose amakuru tuko turakura mu bahegereye baravuga ko hari kumvikana inkozi zinini cyane usibye ko na ntonto zitabuzemwe umugabo umva ko nini arizo ziyoboye ariko rero kurundi handi avuga gute buriya ziyanyeshamba zari yubatse kuko abawazalendo bashoboye kugaba ibitero kuva dimanche bakaba bageze uyu munsi mardi inyeshamba zikiresista urumva yuko zahashize ama defense akomeye cyane gose ama defense yabo arakomeye ku buryo nkamwe abawazalendo barabyina bashobora no kubasubiza inyuma basubire kwitaza ukundi kuko urumva wagabye igitera ahantu bigaca bimara iminsi 3-4 utarashika ku ntego ubwo se amwatiye eshuwe abari amwatiye eshuwe ubwo rero ziyanyeshamba turabona yuko zititeze gutanga kiriya kibuga cy'indege ntabwo byiteze kuko turanabona yuko haguma hakoroka amaramfora ava muri Bukavu tutirengagije yuko bava muri Bukavu ariko babanje kuva mu gihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda cyo kirungika bagashikira Bukavu bigacirungika aha muri Kafurumaya so Rwanda n'abafournisseur na cyane reka rero turindire kumbure ku masaha y'ikigoroba turaza kumenya ingene uyu munsi hano muri Kafurumaya hiriwe turazi yuko hariko harabera imigwano gushika magingo aya magabo kumbure turashobora nitwatora abawazalendo hariya baraza kuduhabira ingene urugamba ruza kubagwiriwe asante sana bwana Musanguzi hari abantu benshi bakunda kutubaza ati kubera iki mwaba muvuga yuko izinyeshamba ziriko zirapfa cyane ariko ntizihere twumva ko maziraza turashobora gutegura igano cikibiriraho kuri BM4 Plus hama ku mugoroba tukababwira igituma kuko dufite byinshi twababwira kuri ico kintu nyamuno munsi tubona ko mababica mugaha mabagwira hari impamvu ariko bwana Musanguzi reka dusimbire muri Masisi muri Nord Kivu imbere yuko tuza kuri aba bagabo bariko barazirikwa n'izinyeshamba tubanze turabe mu vyabereye neza na neza muri territoire Masisi neza na neza muri Bibwe aho batubwira yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zashoboye kugaba ibitero bidasanzwe ahasanzwe hari birindiro vy'abo wazalendo bwana Musanguzi ashaka kutubwira ngene vyagenze ama operation muri rusangi
urakoze cyane bwana journaliste. Aha muri bibwe ibintu biriko birahabera nagahomabunwa kabisa. Izi nyeshamba si ubwa mbere zihagira ibyago kuri inshuro hoho, novuga ko ibyago byazananye nabaye nakuru wabyo. Izi nyeshamba zaritoye zigaba ibitero ku birindiro by'abawazarendo, kandi mu by'ukuri ntabwo byari ibitero byoroshe. Harabaho kumvana imitsi, bararasana mugabo biza kurangira abawazarendo baboshe ziya nyeshamba. Numbaza ubuhinga bakoresheje mu kubaboha, ariko tabona yuko inyeshamba zafashwe mpiri kandi nyinshi cyane gose. Akumbura abaza gukenera ama video uraza ko yabapartage ama groupe bibonere yuko atari muri babafatishije bagiye kugaba ibitero biteguye mugabo birangiye baboshwe. Hari rero tuca tubona yuko abawazarendo bariko barevuriwa cyane ku kintu cy'ubutasi, kuko ubwa mbere amakuru dufise nuko iki gitero cyagabwe abawazarendo bari basanzwe bakizi. Rero nyuma yo kukimenya haca habaho gukopera. Burya habayeho gukopera kw'abawazarendo n'abari baje kugaba igitero. Abenshi mu bari baje kugaba igitero muri zino nyeshamba harimo izagambaniwe, hasigaye n'abarimwo abagambanye, kandi kukaba nkako none ko babashimuta bakabashira mu gisirikare ku nguvu batabishaka, bakaja kubicisha bene wabo. Urumva ko kugambana c'est normal. So makuru yaravuga yuko mu baje kugaba ibitero harimo mu by'ukuri abaje bafise gahunda yo kwiripotinga. Aba rero nibo novuga ko bagambaniye bene wabo, aho bageze ku mirongo y'urugamba barasa gato baca baronka ingene bamanika ibigwanisho. Abandi babonye rero ingene abandi bamanitse ibigwanisho, ati twoguma tugize iki, reka natwe twishikane. Wazarendo rero intsinzi irabataye hano muri bibwe, baca batora imigozi barababoha. Kandi bwana musanze burya iyo habaye ataki hakaba ukurasana, abenshi baba barose uburyo bashobora kwiripotingamo. Ndiko ndabona ari inzira y'agakiza hano hano ku butaka bwa Kongo, cyane kuri no gwaruka rwinshi bagiye barashimuta. Bo basaba Imana ko baje ku mafro kugira ngo barabe ingene baca biripotinga, kuko urumva bakiri mu ma defense ya zino nyeshamba ntabwo biborohera ingene bashobora kugira bashobora kwiripotinga kuko deja baba bacunze, baba bari mu birindiro byabo mugabo bacunzwe. Kandi ngira ngo arumvise amatemanyaje bamwe n'abandi aho bakubwira yuko ataduha baba bafise ku nkoho ntibamuha inkoho mu gutinya yuko ashobora kubagirira nabi. Rero iyo rero agiye kuri front sometimes kuri bo abari intsinzi, abari avantage, kuko abaronse ingene aza guhunga kiripotinga kubakwepa. Nuko bwana musanguzi mu kurangiza no makuru yacu hari byinshi ko biravugwa muri Kibati. Hari hamaze iminsi ariko arabera imigwano. Ku munsi weje niho hagaragara akafoto cyangwa kasanamu ama image ariko arasirikira, aho byaboneka neza yuko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zariko zirafuba babo mu kinogo no kwita bijya binogo rusanga mu force commune, niho bariko barabafuba. Kandi byarumvikana neza yuko zino nyeshamba zazishize mu biganza by'Imana, zeko ziraririmba zitera ikorasi, kumbure bariko barasabira bene wabo, bariko bitera kamorale. Wamusanguzi twe turabona cyane izi nyeshamba zikomeza gupfa nkuko nabivuze. Iyi image bari bazi yuko itazoja habona, ariko byarangiye hanze. Ni kihe kintu wobivuga ko bwana musanguzi dufatire ku image ariko barahamba aba basirikare, kumbure urashobora kubuzi n'ibitigiri byo bavyaraguye mu ibi bice, ushobora kubitubwira? Urakoze cyane bwana journaliste. Hariho ndafite byinshi ngiye kuvuga kuri mfatiye kuri kajya ka video kabajya bagwanyi bagaragaye bariko barahamba ababo mu kinogo kimwe. Icambere ndabona umubabaro kubona umusirikare w'igihugu yarahiriye kuzopfira igihugu agwa ku butaka bw'ikindi gihugu, akumbura atari kuri misiyo y'igihugu ariko nyungu za bamwe n'abandi bo muri ico gihugu. Umubabaro ku miryango yabo iba yaravyaye, hama igatera iteka igihugu mu kurihereza abana babo kugira ngo baje kukigwanira. Ni umubabaro kandi rero kubona wagamburutse
Yego. hama wagera ku mirongo y'urugamba ugahambwa nk'imbwa. Yego. Franchement parla nkundire n'ijya video zo kuyitanga. Yego. Uze kuyiha abadukurikirana baze kuraba uburyo bajya abasirikare b'u Rwanda RDF bahambwemo. Bo ubundi bajya ni na mitende kuko baranahambwe basi barimbye ikinogo batererayo nka kujya bahamba imbwa baranaririmba, sivyo? Nta masanduku babashizemo, ariko barabaririmbi bashobora kuba barabisilamu. N'abandi abisilamu na bintu by'amasanduku. Oya abasanduku barimba batera chorus, abayisilamu batera chorus. Ugomba bari bava. Reka tubandanye, sivyo? Abandi bose ko baribwa n'ibikona, abandi bakaribwa n'imbwa muri amashamba ya Kongo. Ubundi bajya ndavuze ko ari na mitende kuko byaroroshe ingene babakura aho baguye. Uzi ko dufise n'amakuru yuko ugize amahirwe make gusa bakakubona ufite telefone Android aho bariko baracisha mirambo y'ababo baje bayihambana n'uwo ubwo apana telefone bahambana nawe baguhambana nayo. Kuko nimba ari ikintu ca mbere gikomeye bagira ibanga nuko kuntu bahamba ababo, ni nuko kuntu bunguruza ababo baguye ku mirongo y'urugamba. Mugabo rero nko babivuze karaye kabatorotse ijya sanamu nibo bayifatiye, mugabo iraja ku zindi mbuga, iraja hanze, abantu barayibona, natwe turayibona. So ngiye kuvuga ikiro bwana journaliste, aburiya nta kintu kibabaje nko kugwa mu gahinga ntuhambana n'iteka wari umusirikare w'igihugu. Nukuri nta kintu kibabaje, nta kintu kibabaje uri nk'umuvyeyi wavyaye ugaheka umwana akinjira mu rwego rwa gisirikare rw'igihugu hama ntumuhambe, ukazokumva gusa ngo yaratashe cyangwa ngo yarapfuye. Kariya ka video katumye niyumvira ibintu byinshi cyane gose. Narimvire ku miryango y'abajya abantu. D'abord n'abasirikare 36 bahambwe mu kinogo kimwe. Ikirone cya gisirikare kivugwa kari gisirikare mpuzamakungu, gisirikare gikomeye cyane, RDF niyo ndiko ndavuga. Gisirikare mu by'ukuri bahaya yuko gifise ubushobozi butagira uko bungana, mugabo byanse yuko bakura abasirikare babo aha muri Kibati. Byaranse ko bakura abasirikare babo muri Kibati baje kubahambika Nombe mu Rwanda. Baca bahitamo kwimba ikinogo bateramo nk'imbwa barafu. None ubwo buhambazi bw'ico gisirikare n'ubu ubwo bukomeza bw'ico gisirikare udashobora gufata ikiziga cy'umusirikare wawe yapfuye ngo uje kuma utereteka umuryango we basi. Oya uko numvise zino nkuru bwana Musisanguzi ikanombe harashobora kuba hajamwo bamwe mu basirikare bakomeye. Aba ba homme de troupe bakaba bariko barahambwa mu butaka bwaho. Ko nk'ubu iyi foto ubona ngaha urabona yuko bari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, urabona aha hari ikanombe bariko barahamba ikanombe. Bisigura rero yuko bivanye n'umubare baba bafise hari habo badatwara mu Rwanda bivanye nuko bishobora kubagora. Ako n'abasirikare b'igihugu, abasirikare b'igihugu sibyo ko bahamba ikanombe butuma bashira basi mu yandi marimba sanze. Sinzi yuko bakagira ujya mwami bakabambana idrapo. Ujya mwami w'igisaka niwe yavuze ati kenshi iyo ngaha mu Rwanda tubuze umusirikare akomeye hako bavuga ko bamubuze umurambo wiwe bapfuma bazana ifoto isa no gukashiramo amabuye. Sinzi iyo nkuru ko wayumvise. Iyo nkuru narayumvise kandi naranayikoze ko musanzwe nuko kumbure utabonye bano bahambwe hano muri Kibati. Sinzi ko wabonye video turacyazifise. Aba wazari ndaho bisha abantu hano nyene muri Kibati aba RDF bagaca bakata n'imitwe. Bagafata imitwe bakayishinga ku biti bagaca bashira ku mabarabara cyane gose, sivyo? Bo icambere bavuga yuko bijya babikora mu kugira ngo batire ubwoba aba RDF bakiri bazima biteze kuja guhangana nabo. Vuba bavuga bati nimwaza mumenye yuko namwe imitwe tuyica mubona, ahubwo nyene imitwe turayica muze mubizi. So rero aba bahambwe imitwe ntiyariri, ahubwo je hari ibintu bawaza rero nanje bakora nkikanga. Uravye nkajya amasanamu naguhaye mu gatondo agera kuri 3 yabajya abantu buryo babishemo kuntu babaciye tuvuze ngo nabawaze ndo babishe naho nyene. Reka tuvuge karabene igihugu ba Kongo, nibaze ko tuba turarengera. Reka tuvuge karabene igihugu ba Kongo bashavuye. Eske ntibagwe ku mafro baje? Baguye ku mafro. None aguye kuri fro cyuba ko bamwishe.
yaguye ku rugamba kandi ibi rero biriko biragira na impact kuri RDF cyane gose kuko sinzi ko umaze kwibona bamaze iminsi bariko bagira baransa sinzi bino byita umuhamagaro wabashaka kwinjira muri RDF wowe kubikurikirana ubona bigenda gute urabona ahubwo amakuru nkura mu Rwanda nuko kuviza intambara zitangwa mu buryo bweruye bamaze kugira recruiter micuro yigira 8 bariko baragira recruiter ariko kuri incuro babuza binjira mu gisirikare batinye none wowe reka gutinya bagende babaca imitwe wewe reka gutinya gute ibi rero biriko biragira impact ku miryango irungika abana mu gisirikare nabo bantu bwabo ubu ntibacishimiye kumva bo baba RDF je ndafise amakuru y'abatari bake bahejeje formation baca bigira mu Buganda barahunga bati gisirikare barahunga ndafise n'amakuru y'abatakuzo formation biyandikishije hama nabo nyine baca bahungira mu Buganda so bivuze ngo rero ni RDF kumwe kera twumva ngo kumva kugiye kuja muri RDF ni shema niteka ubu ni ku macuni ubu bayibona nkaho umenga ahubwo nukwiyahura bwana mususamuze ndibaza nk'ifoto nkuko tudashobora kuzereka abantu badukurikirana none ubona ko bamurashe mu mutwe batamurashe bamukubise ikintu mu mutwe nibera kiyambaye bwana mususamuze ibintu nivyoroshe nuko ya mafoto shoko kushira kwizimbuga kubera amategeko ibyo barabihana abari mu magroup WhatsApp yacu ndibaza bazoza uwo mu kirundi cimvikana bavuga ko bamumanguye ahafise ifoto zirenga 200 z'abana b'igihugu cy'u Rwanda benshi cyane so bivuze ngo rero bona journaliste kajya ka video kashe kugaragara ni ndabitegute ni shusho y'ingene kumbure abo biziga bishoboye gutorwa bahambwa ariko kandi uzirikane ko nabo nyine ubwabo bigeze kwivugira ko ari gihe bagwanira mu bice bigorana kabisa n'ubu bari muzima kugira have akahava nyine kugihamana muri Kongo haragoye urumva rero uba yapfuye wewe seropi umuduga nahajya ahantu mu kuduga bakoresha inkoni bashinze hasaza ko vyokoro ni atari biba bigoye cyane bana musanguzi ndibaza ibyo twaze sibike kumbure hari ibindi bishaka twazoga kuvuga dufata umwanya dushobore kubishikiriza abadukurikirana reka tubanze tugeze ngaha reka ndagushimire cyane urakoze cyane bona journaliste haracari kare kumbure turaza kugaruka muri studio tuganire kuri bimwe n'ibindi na cyane numvise ko hariho ibindi bice aho ku butaka bwa Kongo bariko barakozanyako ko hari CFARDC hamwe na kwa Saziranye shamba ubwo tuza kuba twamaze kwaturukanya makuru yose tuyashire hamwe hama tashikiza badukurikirana nuko kananje nshimira cyane abantu bose twabanye makino kiganiro ibyinshi twabivuze kumbure ni hagira ibindi mwoba muzi tutarabashikiriza cyangwa muri commentaire kugira ngo mubishire Muhammad dokore recherche interano yanyu muri commentaire turayikeneye kugira ngo tumenye uburyo tugomba kuba hamwe zino nkuru reka renda bashimire cyane kumbure turongera duhure mu bindi biganiro byacu bye bye